Bakunzi bahori CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Data, nje nshima ineza yawe n'ubuntu bwawe butangaje. Nje ngushimira ko ari wewe uturinda ku murango no mu ijoro, ko wewe ubwiye ubwawe kutazokwigera uhunyiza na rimwe ku bwacu. Mwami Mana, utubereye maso. Umutima wanje rero uraguhimbaza ko n'uyu munsi ungiriye neza, mbyutse nuzuye amahoro n'umunezero wawe. Ubu n'ubuntu bugeretse ku bundi ngiriwe nanje nk'umwana wawe. Mwami, ndagushima, ndaguhimbaza, ndagutazira, mvuga ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, ugira neza bugaca bukira. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo mbega bizeye Kristo hari ico batandukanya n'urukundo rwiwe. Haleluya. Wewe uyu munsi ni igiki cotuma utumwami wawe? Hari ikintu wumva kiriho mu buzima wumva ngo kikimbaye ko noheba umwami? Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma, turasoma igice 8 duhere ku murongo wa 31 dushikane ku murongo wa 39. Baravuga ngo urukundo rw'Imana ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ari batsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo, kandi ari we yapfuye. Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega ni amarushwa, ni ivyago, n'uguhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde, canke ni inkota? Nk'uko handitswe ngo twirigwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo byose turushirizwaho kunesha kubwo uwadukunze, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho goba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo canke ikindi cyaremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mbega ijambo riryoshe, ni ijambo riryoshe, ni ijambo umukristo wese akwiye kunezererwa, yitwa urukundo rw'Imana. Haleluya. Urukundo rw'Imana rurarenze bantu b'Imana. Je harampara nitegereza ukaraba nk'ibintu nk'intambara umuntu acamwo, ivyago umuntu ahura navyo, ariko Imana ikabikurenganya kanya gatoya ugatangara uti mbega ibi bintu vyagenze gute? Haleluya. Rero urukundo rw'Imana ni ikintu kirenze nta n'insiguro numva mfise yo kuvuga ndavye urukundo rw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mbega ngo Imana iri mu ruhande rwacu, ni igiki cyo dutera ubwoba? Ni igiki cyo tugwanya? Uyu munsi kidutera kwiheba no kwihebura nuko tutamenye by'ukuri urukundo rw'Imana. Imana idufitiye urukundo telmako, ijambo rinavuga ngo Imana ntisinzira, ntihunyiza, ntikubita n'urugohe ku bwawe nanje. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo nabaciye nk'imanzi mu biganza byanje, ngo ndabahoza kwijisha. Imanzi ni y'imirongo iba mu kiganza c'umuntu. Donc Imana umva ntigukura kwijisha. Rero icyo dusabwa ni kimwe, Mana nukuri ndisengera nawe ngusengera ngo wizere iyo Mana,
ikintu cyose cyagutera ubwo ugisuzugura uvuge ngo hariho iyimbereye maso kandi iyo ibona byose, ibona hose, iri hejuru ya byose, iganje byose, nta kintu na kimwe kitaboneka mu nyonga z'Imana. Rero ijambo ryavuze ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ngo ko Imana iri mu ruhande rwacu, wo tugwanya ninde? Mwavyumvise, Satani ntiyo gushobora upfumbaswe mu kiganza c'Imana. Abadayimoni ntiwo gushobora upfumbaswe mu kiganza c'Imana. Haleluya. Nta cyo gukurayo. Ikibazo tugira nuko dushaka kuva mu kiganza c'Imana, kuko ikidutuma tuva mu kiganza c'Imana ni ikintu cyitwa icaha. Imana, abantu b'Imana twarayivuganye yuko ikintu Imana yanka urunuka ni ikintu cyitwa icaha. Haleluya. Ikigukura muri presence y'Imana ni wewe kubw'ivyaha ukora. Mugabe Imana yo nta nari mugukura mu kiganza cyayo. Sinzi ko muri ko muratahura ico ndiko ndavuga. Imana ntiyo gukura mu kiganza cyayo. Wewe nk'umwana w'umuntu ni ucikuramo. Mwarabonye umwana w'icangazi yarikuye kwase. Ati mpivyanje nigire. Aragenda aravyonona, ariko se ntigeze amwirukana. Kandi umunsi ujya mwana desida kugaruka, se ntiyamwankiye, yaramwakiriye n'umutima umwe. N'Imana naho warikuye mu kiganza cyayo, Imana ugarutse irakwakira kuko iragukunda birenze. Haleluya. Igufitiye imbabazi zirenze. Nahawe rero ukugaruka. Haleluya. Ngo yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Haleluya. Imana ngo yafashe imigisha yose ifise mu ijuru, yishira muri Kristo, hama iramuduhereza. Uyu munsi icyo ushaka cyose muri Kristo kiraboneka. Haleluya. Bigusaba kumenya ko ufise ubwo burenganzira. Kufise ubwo burenganzira. Ega hari abantu batazi ko bafise uburenganzira ku kintu icyo cyose mu Mana. Haleluya. Wa mwana yavukana n'ujya mwana w'icangazi, yabwiye se ngo ariko ngo jewe ko nagumye aha ndagukorera ngo kutigeze umpana ngo n'impene n'agasuguru k'impene ngo bage n'abagenzi banje dusangire. Se yaratangaye aravuga ati mwana, ati wewe kwibi byose ari ibyawe, ubifise ku burenganzira n'uyu munsi wotora icyo ushaka ukagenda ukabaga ugasangirana n'abagenzi bawe. Atahubwo ndatangaye. Rero n'Imana iminsi yose iratangara ku bwacu, ingene tutamenya uburenganzira dufise mu Mana. Imana igufashe nanje mfashe tumenye uburenganzira dufise mu Mana. Haleluya. Kuko imigisha yose yo mu bumana tuyakirira muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngo ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, ngo ibiruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Nta kintu kimwe Imana ntiyo dutsindisha, ko niyidukunda, niyishaka ko tuguma mu canya cyayo c'ubwatsi butotaye. Haleluya. Imana ishaka ko tuhaguma. Imana ntishobora kudutsindisha twigarutse ko ifise imbabazi n'urukundo rurenze. Kujya ujya muvyeyi umwana atamusavye imbabazi, ntazo yamusavye, yakize kumubona gusa serutse, yarirukanse aramugumbira ati zana impuzu, zana isuguru, zana imfizi tubage umunsi mukuru wabo. Haleluya. Imana rero we ntishobora kugutsindisha kuko yigarutse ko igufite imbabazi zirenze. Haleluya. Kristo nawe ntiyo gutsindisha ko yarapfuye kugira we ubeho. Ugarutse wumva yo gucira urukwica gute? Akeneye ko ubaho ubuzima bumeze neza, akeneye kuba mu mahoro yiwe. Haleluya. Kristo wewe ngo nta kindi akora mu ijuru, aguma ariko arakuvugira wowe nanje. None wumva wowe yo gutsindisha gute? Haleluya. Nje kubwira ngo shira ubwoba. Haleluya. Shira ubwoba, shira amanga, shira ubwoba, garuka ku Mana. Imana iragukunda, Kristo aragukunda, yarapfuye kugira ngo ubeho. Haleluya. Ngo mbega na marushwa ni ibyago n'uguhamwa n'inzara. Urumva ivyo vyose sinzi ko vyotumuva ku Mana. Amarushwa ntagutera ubwoba, inzara ntigutera ubwoba, kuko hari Kristo ayikumara.
haleluya. Ko twabonye ko ngo imigisha yose data yishyize muri Kristo, hama nawe aramuduha ati nguyo ndamubahaye, haleluya. Rero muri Kristo byose birahera, amarushwa arahera y'ubwoko bwose, guhamwa birahera, arakuburanira ko yavuze ngo sinzobatererana, sinzobatanga, nzogumana namwe, nzobagwanirira, nzobazitirira, haleluya. Dufise rero umwami adukunda turindi ivyo vyose, haleluya. Ngo nukwambara ubusa, nabonye Kristo yambika abantu b'Imana, umwizeye arakwambika, haleluya, arakwambika. Dufise intahe nyinshi zabo yambitse, zabo yagaburiye, zabo yagwaniriye, haleluya. Ngo kwambara ubusa nukuba mwirinde, irinde urumva, irinde nukuba mu ahantu hagoye, hababaje. None wewe mbega ho umuvuye kuko ari washaka kugukura muri ibyo byose, wewe umuteye umugongo uzobisohogwamo nande? Ngo canke n'inkota? Ni bangahe Kristo bashinga intaye bakavuga ko abansi bari babazitiriye impande zose bagomba kubica, ariko Imana igakora igitangaza ikabakura mu kiganza cyayo cyabo bantu. Rero ni wafise ububasha, ni wafise ubushobozi, ni wafise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, nico gituma udakwiye gutinya, haleluya. Kandi yadesize ngo uyu munsi urataha, naho kwihisha he, naho utova mu nzu, wojya mukavyuka wafuye. Donc ijambo rya nyuma rifiswe nawe, haleluya. Nta mwana w'umuntu afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, nta satani afise ijambo ku buzima bwawe, ni Imana ifise ijambo rya nyuma, haleluya. Ngo kuko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbago, haleluya. Satani abantu b'Imana n'abamukorera birirwa baragerageza, birirwa baratega imitego, birirwa umva bagwanya abana b'Imana, ariko Kristo akagoma ageziki atubundikiriye mu mababa yiwe, haleluya, haleluya. Ngo ariko muri ibyo byose turushiza kunesha kubwo uwadukunze. Mwavyumvise? Tubaho tunesha kuko dufise uwadukunze, kandi afise ububasha n'ubushobozi, afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe n'ubwanje, haleluya. Ngo kuko menye neza ntakekeranya yuko naho goba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganzi biriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, canke ikindi cyarimwe cyose, nta kizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mwavyumvise? Nta cyago na kimwe, nta rupfu, nta bugingo, nta bamara, nta kintu na kimwe cyoshobora kudukura mu rukundo rw'Imana. Imana yonyene na wewe nanje n'Imana niyo yonyene ishobora kudesida ko twokugwa mu rukundo rw'Imana. Uyu munsi woshobora kubitera umugongo ukavuga ngo ndabivuyemo, ariko utabivuyemo Imana yo ntavyizovamo. Rero nagomba kuguhumuriza nkubwira ngo humura nshuti yanje, haleluya. Urukundo rw'Imana ruradusakaye twese, haleluya, twese. Imana ikunda abantu bose, Imana yanka icyaha. Rero witandukanye n'icyaha, ugume munsi y'amababa y'umwami, ntaco uzoba, haleluya. Ngo ntaco nzoba, arankunda, aranyitayeho, aragukunda, ntaco uzoba, haleluya. Arankunda, aragukunda, ntaco tuzoba. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, mukunzi wanje, sindambirwa kugushima kuko uradukunda, utwitayeho, kandi nta kintu na kimwe kiriho munsi y'izuba cyo dutandukanya n'urukundo rwawe. Sinzara si ibyago, so gupfusha, icyari cyo cyose mukunzi mwiza, nta cyo dutandukanya n'urukundo rwawe. Rero Imana ndasengera bene data bazokumvira ijambo, uwari yihebye, uwari yihebuye, wabona afite ibibazo bimucugaye, atabona ingene nabisohokamo, arangamize mu ijuru ku Mana, kuko ariho hari ubutabazi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninaje, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.